no munyereke iryo tegeko rivuga yuko abantu muri entertainment bagize imanza batumira Nelly natwe diri iryo tegeko. Oh niyagutumiye mwahora musangira none gusangira n'umuntu how people mwe mupfa mutaragera murazi gituma mupfa mutaragera abantu bose musangiye abantu bose muhuye mwibaza yuko ari aba best friend banyu mwibaza yuko ari aba copine banyu niho ubwenge bwanyu nibukora ubwenge bwanyu bukora 6h du matin canke saa 6 midi 6h du matin umuntu abakiri fresh midi mushonje niho ubwenge bwanyu bukora bugaca buhora bukora renverse. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. Inverse. Mubwire muri abo bantu bose bamaze gukwa umuntu asoba ahagaze ninde umuntu ataja muri regre ninde twese tuja muri regre tuja muri regre tuja mu kutinyanka tuva amaraso tukamara imisi ngahe tukavayo dufise amabere my dear dufise amabere angahe dufise amabere abiri twese dufise amabere abiri dusoba dusutamye turasutama mu gusoba ariko kubera mutambonye muri dote mubaye abambere muza kumbwira ngo ntiyantumiye mishezi matako yenumeusi mwebwe muriko muraza mumbwira ngo ntiyantumiye ngo mona warda ngo niyagutumiye ngo ufise inzigo bla inzigo yiki. I just want to know. Inzigo yiki you are stupid. Mwebwe nyene mubene muzanga amalive yiwanje. There are some of you very stupid people. Rubbish. You are talking rubbish nonsense. You know what? I think people need to understand that if someone need to invite his or her closer friends, it's fine. We are not here to judge him or to judge her, because you know what? Twebwe muri entertainment, we don't beg someone to invite to his party or his event or her event. Sorry. Gabanya ubusutwa. Baby mama nawe ntibagutumiye baby mama. Indabanza ndababwira ikintu. Ndababwira ikintu. Baby mama wewe nibagutumiye wari queen video w'indirimbo yiwe ngo ndafise sinzingene yitwa igyandirimbo sinzingene yitwa igyandirimbo seriously sinzingene yitwa baby mama nibagutumiye baby mama nibagutumiye wari queen video na Breezy mwari king video baby mama nibagutumiye wari king video but I'm sorry wari queen video. Jesus, I want the keyword. Yes. Mumwe ndagenda ndimyota 22 bon 0h shagenda. Sawa epana Billy Brown. I will do it. Baby mama. You know what? I think people need to understand that if someone need to invite his or her closer friends, it's fine. We are not here to judge him or to judge her. Because you know what? Twebwe muri entertainment, we don't beg someone to invite to his party or his event or her event. Sorry.
Simona yavuze ati je abantu muri entertainment nabo nkeneye muri dote yiwanje. It's fine. Clue yiwe baby face siho bari. Dramati best friend wiwe siho yarari. Mona yirirwa kwa Dramati. Sinzi ko yanaharara ntavyo nzi. Dramati yatahana umuduga wa Mona akamutahana Mona yaborewe. Mwageze mubona muri dote. Yes, of course. Baneri nate bo jewe navuze ati jewe narisiguye ko nagomba mbona message menshi. Jewe narisiguye jewe nawe yari kuntumira se kuboneka. I have a lot of things to do. Fisa akazi kenshi. Nubu rasivye Bujumbura mu minsi iri imbere muri cette semaine nyene ndakoroka Igitega. Namanya mfise. Namanya mfise. Nico kituma jo untumire mu manza ureke n'imanza za famille ntarizo nitaba. Je umuntu vraiment sindi umufetard. Je n'aime pas ce genre de truc de fête. Moi je n'aime pas. Je suis pas un fêtard. Je suis pas quelqu'un qui aime fêter qui aime aller chez les gens, qui aime aller chez les événements des autres. Non. Moi je suis fermée. J'aime rester chez moi. Quand moi je suis présente dans ton événement ou bien dans ta fête, c'est parce que moi je te respecte énormément, parce que je prends mon temps et puis je regarde mon agenda et puis je vois combien de rendez-vous que j'ai, combien de boulot que j'ai, et puis je dis ok, ça j'en ai, et puis toi je te mets dans mon agenda et puis je viens dans ta fête. C'est comme ça que je travaille. Je viens dans ta fête. Si je viens dans ta fête, c'est parce que je te respecte beaucoup, parce que moi je fréquente pas les gens. Moi je n'aime pas ce genre de fête. Je suis pas un fêtard. Et vraiment je suis pas un fêtard. Même les fêtes de la famille et de ma mère, moi j'insiste pas. Je pas longtemps, je n'aime pas, j'aime rester chez moi et je te donne quelque chose. Si c'est pour t'envoyer quelque chose pour contribuer pour ta fête, je le fais. Mais moi je suis pas quelqu'un de fêtard. Vraiment, je suis pas quelqu'un de fêtard. Je sais pas, moi je suis quelqu'un qui est fermé. Uno muzi ngira gatoya ndaba ninge kwanza numwe vemus. Toi. Avant, c'est vous qui me demandez, oh Ninate, pourquoi tu ne parlais pas de mal pour Mona, pourquoi toi tu restes, bon toi tu ailles voir Mona, toi tu ailles chilling, c'est le shit. Mon avis, on va. Toi, des fois, vous êtes avec Mona, vous êtes avec les jeunes filles, vous partagez le vin, vous faites des santé, et vraiment, toi, tu ne parles pas du mal de Mona, blablabla, et oui, c'est baba Mona, ni ubishirako, nananana, ni bagukeneye. Uno mugenda avuga ati, okay? Reka peut-être magarike kubonana na bamona muryoherwe nimwibaze ngo jewe ndabisemba. Ndahagarika kubonana na bamona nditekanira. Ndidugira ruguru ndagenda kwikirana projet yanje n'ubu ntaguhura nabo. Ariko kubera mutambonye muri dote mubaye abambere muza kumbwira ngo ntiyantumiye mishezi matako yenu meusi. Mwebwe muriko muraza mumbwira ngo ntiyantumiye ngo Mona Warda ngo ntiyagutumiye ngo ufise inzigo bla inzigo yiki. I just want to know inzigo yiki. You are stupid. Mwebwe nyene mubene muzanga ama live yiwanje
There are some of you very stupid people, rubbish. You are talking rubbish, nonsense. Eh? Nelly, wewe urabishirako umva ruguru umwana w'isororezo ruguru kwa so kwa nyoko. Iyo ruguru kwa so kwa nyoko. Iyo mva jewe mushenzi jewe. Wo iyo mva wewe urahazi wewe uri kuravuga. Wewe vikane twumvikane. Wewe ufise inzigo umuntu ateye imbere which means gutera imbere kuri wewe my dear, which means gutera imbere kuri wewe. Last time I told that if you want to compete with me you need to show me your account banking. Harizo mwaranyeretse ama account banking yanyu, mwaranyeretse mwebwe mwaranyeretse ama account banking yanyu mwebwe mwaranyeretse. Jewe ndumuntu sindabereka abo turi kumwe, sindabereka abaza kundaba, sindabereka ivyo nkora, sindabereka yuko niriko ndiko ndazumuruka ama restaurant. No, I can't. I have business to do. I need to focus 24 hours to my project, not for rubbish, for stupid people. They don't have something to do. They spend their time on gossip, on judge people. That is the rubbish. Stupid you are. No. Ngo mona ni yagutumiye. So what? Atanumiye garitegeko kuntumira. Garitegeko kuntumira jewe. Garitegeko kuntumira. Munyereke itegeko rihari yuko abantu bose bagize amadote muri entertainment batumira Nelly nati. No, show me. Show me. Munyereke itegeko abantu muri nuziye muri mu manza ziwe muri entertainment bategerezwa gutumira Nelly nati. Yes, of course, I understand, yes. No, munyereke iryo tegeko rivuga yuko abantu muri entertainment bagize imanza batumira Nelly nati. Diri iryo tegeko. Oh, ni yagutumiye mwahora musangira, none gusangira n'umuntu. How people mwe mupfa mutaragera. Murazi gituma mupfa mutaragera? Abantu bose musangiye, abantu bose muhuye, mwibaza yuko ari aba best friend banyu, mwibaza yuko ari aba copine banyu. Niho ubwige bwanyu nibukora. Ubwige bwanyu bukora 6h du matin canke saa 6 midi, 6h du matin umuntu abakiri fresh. Midi mushonje niho ubwige bwanyu bukora. Bugaca bukora renversé. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. Inversé. ngo ntiyagutumiye ngo ufise inzigo ngo kubera ngo atagutumiye. Okay, niba afise inzigo kubera atanumiye, inzigo yiki? Inzigo yiki? Come on guys, inzigo yiki? Fernyugarie. Inzigo yiki? Mona aba kwa mama, aba kwa papa, ntariho amatara, ntariho amazi, nta rasyo. Jewe ndi amazi, ndi amatara, manzi inzu zibiri Igitega ni Bujumbura. Mfise the budget. Yo mana, ubyiko nibutse ibintu ubuye. Ndibutse kudeclare. Wewe uriko uza umbwira ngo mona ngo washapfuye. Ndashapfuye kubera iki my dear? Kubera geze dote. Kubera geze dote.
none bagize dote ni bangahe bagize dote mu Burundi Ice Vani Ice nta dote bamugiriye nta predote ngetwe monata predote twabonye dote Ice Vani Ice ni bamugiriye dote ni bagize mariage bibibi bakaja kwa padiri akabaheza kira agasohora n'indirimbo ya mariage Randires bakayikora vyaherereye mumbwire vyaherereye he vyaherereye he bande bahonba iyo muriko muraza mugira ama competition yanyu mushira abantu ku yes je twarasangira na Mona na lancement officiel ya entreprise yanje niho yarari twarasangira kenshi kandi nubu je vous dis franchement la vérité nubu mudashaka kuzotubona ejo je na Mona dusangiye ko no musi twego turavugana cyo mushaka ndabereke ko no musi twego turavugana or you need me to show you that today I had a conversation with Kanzie. You want it, you want to see it, you know, je ndakunda kukwerekana ma preuve. No, people, you don't want to gossip behind. En fait, you can't gossip. Oh, yeah, Ice Vina. This is what Ice Vina, no quali Ice Vino. What arrivemos. Aí vemos eu ir a rambar. Vemos eu ir a rambar. Uri kuraza umviriza twumvikane izo saku zanyu z'abantu muza kunyandika ivyo munyandikira haya jongeze anonyms mbashaka kumenya abantu muza munyandikira by'abantu ngo fisinzigo ngo Mona yagize dote. My dear, tomorrow you are talking you told me today that I'm jealous, and tomorrow you will be the one to say, oh Nelly ivyo wavuze navuze ati play the law, the God Almighty play the law to give us the health. After that, the time will be the good judge. The time will be the good judge. Entertainment. Please guys, entertainment. 257 entertainment industry. Which I'm involved in. Sorry, my dear. You don't know me. You know me. You don't know me. How many times you sell Nelly nut outside drinking or take some tequila or take some wines in the park? No, my dear. Know the name. You know the name. You don't know me. You don't know me. No, my dear. You wasn't acting like stupid people. No, I have a lot of things in my mind. I have oyaniga tukuyirira onaga tukuyirijisho we na amasa tukuyasagu cya mushenzi. Jewe navuga na Mona. Let me show you. 11h30 kuko jewe nanditse stati. Nanditse stati ndavuga ati mumureka gire mariage biso bivuga yamaze kuba kugwiwe. Navuze ati ibindi tuzobivuga ya yuwa tugwiwe. Tugwiwe sindi 11h32 twako turavugana na Mona. Kandi mukuru busutwa. Twako turavugana na Mona 11h. Toke. Uma commentaire. Ngo Nelly nati. Ngo ari hehe. Ngivyo yavuze. Je navuze iki? Jewe yuko navuze yuko ari jewe natanze announcement. I was the one
announce people that Mona azogira dote lo 15 mars kuri la Coupe restaurant. Go consult my page WhatsApp. You will see. Go consult my page. Kuri WhatsApp, my page WhatsApp. You will see what I'm saying. I'm not here to talk for stupid people. I'm here to talk with clever people. Jewe navuze yuko itariki Mona kugeza Mona ambwira ati kubera iki wabivuze Nelly. Wait. Mona yarambwiye ati none Nelly kubera ko bivuze abantu bo kwiyemvita canke baca bansaba invitation zo cufata kuba singi bimona ni yabivuze. Singi byo Mona ni yabivuze. Mona araza nani kubera ki wabivuze ko ufite ko zogira dote Nelly wari kubirekani ni private nuzeye. I don't know how she told me that. She said that oh Nelly wari kubivuga Nelly unhe abantu banana. Nelly ufise inzigo Mona yagize dote gira yiwawe. None ubaze ko je batazonkwa bakwiye ko je bazonkura mwibarabara bakwiye ko jewe nzogenda gutyo bakubwiye yuko jewe ntaja muri règle. Je sinja muri règle. Abo birigwa barakwa nibaja muri règle. Abo birigwa barakwa ninde asoba ahagaze. Come on guys, tell me umuntu asoba ahagaze ninde? Mumbwire muri abo bantu bose bamaze gukwa umuntu asoba ahagaze ninde? Umuntu ataja muri règle ninde? Twese tuja muri règle. Tuja mu butinyanka tuva amaraso tukamara imisi ngahe tukavayo dufise amabere. My dear dufise amabere angahe? Dufise amabere abiri. Twese dufise amabere abiri. Dusoba dusutamye. Turasutama mu gusoba. Akobwa tunamari. Dufise ninde atazokwa atazokobwa ninde? Ngo Mona hakupendi accept. No, Shani. It's up to her. Kama nipendi, kama nanipenda. I continued my project in Inglaterra. I continued my project. I have my company. I have my account. I have my business account. Mbiriki? Ibaze sha femme de ménage ngo baragikuye. Sinzi abo bagikuye ko ari bo bafise, ko ari bo bubatse ama clinique yo kubikura. Missions. Reka nigire. Minwi zirageze dusezerana. Navyonzi Kristali, navyonzi. Goye Mona ntagukunda rabi. Reka nigire. Minwi zirageze dusezerana. Kristali, navyonzi. Goye Mona ntagukunda rabingena kuvugisha. None Shani. Live yonyene ngaho you shall. I don't know what is your name, my dear. You need to comment. You need to comment again. What is your name, my dear? What is your name? You need to comment again. I'm watching you. You need to comment again. You told the word. Ngomana nkunda ngora bingena mvugisha. Sorry. Wahubona ko atangu Shani. Shani, it's not about look how akuvugisha. It's not about that.
eske na mahera yinjiye kuri account ni kori ndishe andihiye abakoze amafaranga agiye gukupa gazo yo muri jardin. Oh my dear, labish what. There are some people dashobora kugira the same mind. Connection yase ngira ngende nari ngo genda pu eka ndakubloke mushenzi. Hey. Kanzie ndababloke. Yagateka ukabutaruzi yuko abakobwa dufise imari biragusha. Moya hashaka kugenda sha murabizi darushe mvuye Gitega shaka kugenda. No, Shani Taylor official. The thing you need to know is that we have kind of friends. Hariho abagenzi. There are some friends duchiringa nabo tugasangira umuvinyu, but we are not friends. You understand what I'm talking about? But there are some friends. Jewe ico gihe nsoka na Masterland nibuka yuko igihe bamona baja mu by'ama competition Fizo yaravuze yuko umuntu afana ashaka ko yoba miss yo barimo na Warda ni hands. And Mona Warda achaza aba artiste bamufana nibo bashigikira ko aba Miss Burundi muri 2016. Je sais pas si c'est 2016 ou 2017. Sindavyibuka neza. So bon, kamuvuga Masterland akamuvuga Mona la okay. Arakomeye ari kumbaza umuzungu waho ko mfise benshi.